igihugu cy'akajagari, igihugu kitagira urutonde, nta bindi bihugu byo cyizera. Nakaryoreho keza abarundi bose kuko berekanye imbere y'amakungu yuko bashoboye, kari igihugu cyabo gishoboye kuba arico gitwara ibendera rya Afrika mu bindi bihugu. Hariho abatabizi bibaza ngo biza birakurakuranwa byose, hajya hakurakuranwa uburere. Aha rero duca dushimira bwa mbere abakuru b'ibihugu bagize akarere ka Afrika yo hagati, kuko aribo bizeye Uburundi bakaburungika kuja kwitoza muri ico kibanza mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Rero amabanga dutorewe mu kubandwa ntikugoye nko kurigumya. Ayo mabanga rero dutorewe turazi yuko ari amabanga atoroshe, kuko Burundi bugiye kuba ari bwo butwara ibendera rya Afrika mu makungu. Uburundi kandi nibwo bugiye kuba umuhivu ufatanya ivyo bihugu bigize umuryango ubumwe bwa Afrika. Kiza imbere murazi ko ari amahoro n'umutekano. Hariho uburere, amahoro n'umutekano byagoranye uno munsi bama mu ruhagarara. Ku mubanyi iki gihugu ca Kongo kiri mu ruhagarara rw'amahoro, nayo nyene yarahungabanye, bari mu ntambara rudaca, aho hose impunzi zikaguma ari nyinshi. Ico kibazo rero c'amahoro muri Afrika naco nico tugiye twese gufasha turaye ko amahoro yogaruka. Uburundi rero bwobwo ivyo sivyo bwiga, kuko busanzwe buriko burafasha mu kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia. Uburundi buriyo, mu gihugu ca Central Africa Uburundi buriyo, no mu gihugu ca Kongo Uburundi buriyo, bugiye gufasha ingene amahoro yogaruka. Hariho abavuga bati none ubwo Uburundi buzobishobora. Inzira nyamukuru ni y'ibiganiro n'ivyo, ariko hariho imigwi atakindi rero tatarubugize bwa nabi ivyo vy'amahoro batavyerekwa. Nico gituma ibihugu vya Afrika bica bija hamwe kavuga biti abo bafise akarangamutima k'ubwicanyi gusa, nta yindi nzira atari kubagwanya. ariwe atanga ubumwe bwa Afrika n'ibihugu 55. Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomeye zirakomeze neza muri hose mwiriwe canke mwana musebe bivanye naho mperere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sandoga ikaze wese uriko dukena uri mu bihugu bitandukanye bigize isi ndetse no ku mugabane wa Afrika. Neza na neza turi ku kibuga c'indege aeroport Melchior Ndadaye, aho twaje kwakiranye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, ahavuye mu gihugu ca Ethiopia kwakira amabanga yo kurongora ubumwe bwa Afrika, Union Africaine. Uno munsi yakigwa neza cyane gose kibuga c'indege ca Bujumbura, ariko kandi aboneze ko makarse agiye atandukanye mu mabarabara atandukanye mu gisagara ca Bujumbura. Umukuru w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi bamwiteguriye ndetse baza kumwakirana igishika. Reka tujane turaza kuraba runo rugendo.
munsi uri hejuru tuganutse tuva mu nama y'ibihugu bigize ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika. Iyo nama ikaba yabaye inama y'umugisha ku Burundi, kuko kuva iryo shyirahamwe rishingwa n'ubwa mbere Uburundi bushinzwe kurirongora. Ubwa mbere na mbere rero dushimira Imana mushobora byose, yoyo yazigamye Uburundi ikavugira mu Barundi bakagira umutima umwe, hanyuma hakaba urutonde mu gihugu, kubera igihugu cy'akajagari, igihugu kitagira urutonde, nta bindi bihugu vyocizera. Nakaryo rero keza Abarundi bose, kuko berekanye imbere y'amakungu yuko bashoboye, kandi igihugu cyabo gishoboye kuba arico gitwara ibendera rya Afurika mu bindi bihugu. Ubwa kabiri ni ugushimira cyane abakuru b'ibihugu bigize iri shyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika, kubona baradushizemo icyizere. Ntibiba byoroshye kuko ibihugu ni byinshi, mbere hariho abatabizi bibaza ngo biza birakurakuranwa byose, hajya hakurakuranwa uburere. Bavuze bati haramukiwe akarere akanaka, kuko murazi ko hari uburere butanu: uburaruko, ubumanuko, uburengero, ubuseruko no hagati. Uburundi rero buri muri Afurika yo hagati. Aha rero duca dushimira bwa mbere abakuru b'ibihugu bagize akarere ka Afurika yo hagati, kuko aribo bizeye Uburundi bakaburungika kuja kwitoza muri ico kibanza mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika. Tugaca dushimira rero n'abakuru b'ibihugu bagize iryo shyirahamwe bose, kuko nabo nyene iyo batadutora ntivyari gukunda. Kubona rero bashize icyizere mu gihugu cy'u Burundi, ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi, ni iteka. Nico gituma tubashimira. Turashimira kandi n'abandi bose bagize uruhara kugira ngo Uburundi buje imbere, kuko iyo hataba abandi bagiramo uruhara bakabuvugira aho bari hose, bakavuga ko bimeze neza, ntibwari gutorwa. Rero amabanga dutorewe mu kubandwa ntikugoye nko kurigumya. Ayo mabanga rero dutorewe turazi yuko ari amabanga atoroshe, kuko Burundi bugiye kuba ari bwo butwara ibendera rya Afurika mu makungu. Uburundi kandi nibwo bugiye kuba umuhivu ufatanya ivyo bihugu bigize umuryango ubumwe bwa Afurika. Twaragize ubumwe bwa Afurika, iryo shyirahamwe twifuza yuko koko riba ishyirahamwe rigizwe n'ibihugu bifise ubumwe, bifise amahoro, bifise umutekano. Ibihugu aho bene vyo bose abanyafurika bategerezwa kwiyumva yuko bari mu muryango umwe w'iryo shyirahamwe. Nico gituma rero mu migambi twashikirije tugiye kugenderako, hariho imigambi isanzwe ihari y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika iri mu mugambi uzoshika mu 2063. Iyo ni inzira twamaze guca, tubona yuko ibihugu vyose vyari bikwiye kuba koko ari ibihugu vyifashe biteye imbere mu 2063. Muri ivyo rero ikiza imbere murazi ko ari amahoro n'umutekano. Hariho uburere, amahoro n'umutekano vyagoranye, uno munsi bama mu ruhagarara. Muri ivyo bihugu turafise ibihugu biri mu karere ka Afurika yo mu buraruko, ibihugu by'akarere ka Sahel. Aho niho abagizi ba nabi bariraye, abagira iterabwoba, ugasanga hari ibibazo vyinshi.
Afrika rero ihamagarirwa kugira ubwo bumwe kugira ngo dufashanye amahoro agaruke. Twese rero ngaha nitwe dufise turi imbere mu kuja gufasha ivyo bihugu ndetse n'abagize ubwo burere kugira ngo twese tuba abantu bashize hamwe, abantu bafise urukundo bashobora gukorana bose bagafashanya gushika amahoro azaboneke. Hariho igihugu ca Sudani, igihugu ca Somalia, navyo nyene biri mu ruhagarara runini cyane. Bisaba yuko nabo Afrika itegerezwa kubafasha kugira bagarukana amahoro. Hariho ngaha hagufi yacu ku mubanyi iki gihugu ca Kongo kiri mu ruhagarara rw'amahoro, nayo nyene yarahungabanye, bari mu ntambara rudaca, aho hose impunzi zikaguma ari nyinshi, na cyane cyane ngaho hagufi yacu na twebwe murabona yuko bidukora ko kuko impunzi zose zica zihungira ngaha mu Burundi. Ico kibazo rero c'amahoro muri Afrika naco nico tugiye twese gufasha turaye ko amahoro yogaruka. Inzira nyamukuru ni y'ibiganiro nivyo, ariko hariho imigwi atakindi rero tatarubugize bwa nabi ivyo vy'amahoro batavyerekwa. Nico gituma ibihugu vya Afrika bica bija hamwe kavuga biti abo bafise akarangamutima k'ubwicanyi gusa nta yindi nzira atari kubagwanya. Uburundi rero bwobwo ivyo sivyo bwiga kuko busanzwe buriko burafasha mu kugarukana amahoro. Mu gihugu ca Somalia Uburundi buriyo, mu gihugu ca Centrafrique Uburundi buriyo, no mu gihugu ca Kongo Uburundi buriyo, bugiye gufasha ingene amahoro yogaruka. Hariho abavuga bati none ubwo Uburundi buzobishobora. Uburundi burafise akarorero bwotanga kuko ni igihugu cyaciye mu magume atagira uko avugwa, ariko twese twarabonye ingene twarondeye amahoro, turicara hamwe turabona ko ataho tuzoshirana, turasubiza hamwe, turakorera hamwe, none no munsi tugezaho tubona ko umwasi dufise ari ubukene gusa. Kubona rero abarundi baragiye hamwe n'ibintu vyiza dufise dushobora natwe guha kw'abandi. Abarundi turabibona n'ingabo zacu zigiye kugarukana umutekano, zejeje kuzana umutekano zirihutira no gutuma basubiza hamwe, zica zifasha mu kugira ngo abenegihugu basubize hamwe. Rero twebwe abarundi turafise ivyo tuzogemurira kw'abandi, tubereka ingene uva mu ntambara ukaja no mu mahoro. Aha rero muca mwumva ko umurundi wese ahari ufise akantu yoterera agahura n'ibindi bihugu bari mu ngwano, niwe wa mbere ababwira ati kugira mu bivemwo twebwe twabigenjeje ukunuku nuku, namwe ni mubigenze ukunuku nuku. Turizeye rero Imana mushobora vyose idufashije tuzoshobora natwe kugira ico ruterereye kugira ngo habe amahoro n'impore muri ibihugu vya Afrika. Umugambi ugira kabiri n'umugambi ujanye n'intumbero twihaye muri uwo mugambi w'inzira irora mu 2063. Bavuga muti mbega yibagiye 60 iwacu, twebwe dushaka kuyihuta kugira ngo mu 2060 tube twashitse aho Afrika ishaka ko ibihugu byose byoba bishitse. N'ibindi bihugu rero hariho ibigeze kure navyo biza birafata mu mugongo abandi gushikaho ibihugu byose vya Afrika mu 2063 zo twashitse. Ubu rero twarabonye ikintu cihuta kurusha ibindi ibihugu vya Afrika byose bikwiye kwihutira. No mugambi wo gushikiriza amazi meza abenegihugu hamwe n'isuku. Twebwe musanzwe muzi uwo mugambi twawufashe ku mwaka ari wo tugendera ko ibihugu byose vya Afrika. Mugatwe mu Burundi murazi ko nari twavuze tuti muri yambona kazoza yacu yuko mu 2040 atawuzoba kija kuvoma aharenga iminota 15 kugenda no kugaruka. Mumva uwo mugambi twaza turimwo. Tugiye rero gutanga karorero. Aha rero nosaba murazi twebwe mu Burundi turabantu dushize hamwe twaba dukorera hamwe, nuko bamwe bose hariya mu miryango wacu hariya tuva mu kibano twotangura kwiha natwe uwo mugambi
turamaze kubibona nk'incabwenge abantu bifise baraja hamwe bakagenda bagasukura neza ku rusengo bakakora neza hanyuma bagafata imiringoti ikaziragenda ku mitumba ndasavye rero abarundi cyane imvukira hariya tuvuka dufashe natwe muri uwo mugambi nihahera umwaka tuvuge tuti mu Burundi twari tumeze uko muri umwaka uheze rero igihe tuzoshikiriza icegeranyo tuvuga tuti twe mu Burundi twaratanze akarorero n'ikimenyamenya twahaye amazi abene gihugu bangana uko abarundi mwese rero muhamagariwe umwe wese kugira icakoze tuze tugire natwe ico dushikiriza tuti muri urya mugambi twebwe mbere ndasaba ko twaba mbere bazotanga raporo nziza umwaka uheze kuko n'ibihugu byose bya Afrika. Ikindi no gusukura ayo mazi gusukura kuko amazi tuyakenera muri vyinshi. Murumva tuvuze tuti amazi murazi yuko no kuvomera turavomeza turakinjika nayo mazi ni kuvuga yuko ibintu byo gusukura rero navyo bitereza kuja imbere. Naho nyene murazi yuko mugambi w'isuku gusukura amazi kugira amazi meza uwo mugambi murazi yuko tutawusiga inyuma kuko dusanzwe duhanganye mbere n'indwara zituma nyene iryo soko rike ribaho ariko ubu rero twese twikubita gashi cyane abantu ba mu bisagara mugerageze uko mushobora aho turi tubone ko hasukuye tuze turabona za ndwara zitari kudushikira ziriko ziraza tugerageze ibishoboka byose tuze tuvuge tuti uwo mwaka twaragwanije indwara ziva ku kudakaraba kuko mbere mu bikorwa twakoze ejo twaragize n'ico gikorwa cyo kugira gutanguza uwo mugambi wo gukaraba kugira isuku no kunywa amazi meza twaramaze kuwutanguza twasize twawutanguje mbere kwigerekerezo rya 14 nyuma ya saa 6 niho twaciye dutanguza uwo mugambi rero ahantu s'abarundi bose ko boba akarorero kuko aho muzoca hose ibihugu bizobabaza biti none mweho mubigenza gute mukabwira muti twe tubigenza uko bagaca baronka akarorero badufatirako uwundi mugambi nuwo iterambere rikomeye duvuga tuti dukomeze rero aho ibihugu binywana mu bikorwa vy'iterambere hariho rero umugambi wo kugira ubudandaji guhanahana ibidandazwa uwo mugambi nawo dushaka kugira muri Afrika yose duhane twese ibidandazwa nuva twagize akarere kitwa Nizrekaf ni twagize yuko ari ahantu umwe wese yisanzura mu guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu ivyo birasaba ko haba amabarabara birasaba yuko iby'amaviza ugira winjiye mu kindi gihugu ivyo byose bigabanuka ingena makori atangwa ku neza twese atagihugu gishaka kunguka ku kindi uwo mugambi rero tuzokomeza kuko twaramaze kugira amasezerano y'uwo mugambi ubu rero turiko turaraba ingene uwo mugambi ubandanya uja mu ngiro uwo mugambi rero ujanye n'ingere turiko n'ubundi turahinyanyura neza ingene ishira hamwe rya Afrika yokora neza gusumba rero mu bikorwa twaranguriyeyo iyo niyo migambi tugiye gukora ariko rero twarakoze ibikorwa bitari bike kuko twumvikanye kuri vyinshi nk'akarorero tuguma twiga baduha ivyegeranyo ingene ico shamwe rya Afrika ryogenda neza nababwira yuko Burundi twatashe mbere baciye baduha amanota ya mbere kuko bose bavuze bati n'ubwa mbere inama z'uwo muryango ikoraniro rikorana tugaheza inama hakiri kare twahora duheza mbere mu gitondo bukadukerako umunsi wa mbere bukadukerako n'uwa kabiri bukadukerako bigahera mu gitondo ariko ubu kuri uwo munsi ugira kabiri isaa 6:30 twari duhejeje bose bakomye amashi bavuze bati Uburundi buratanguye rero kutunganya neza ivy'amanama no kuvuga yuko bose baravuze bati ibi n'ubwa mbere tubibonye vyerekana yuko rero Uburundi Imana yama yabumurikiye twebwe murabizi yuko tuvuga tuti wewe upfa kugira umugambi Imana niyica imbere ikabitunganya byose kandi byagenze neza kubera iki vyerekana ko twakoze dufise umutima umwe
tubona kumwe tutaguma mu mpari zidahera ugasanga ikibazo turagihurizako kubera wari uri kurarongora inama niwe uri umuhuza rero nuwari afise akangonongono kamwereka inzira bose bagahura ukazubona dutoye umuti hakiri kare atampari nyinshi zibaye ico gikorwa carakozwe twaragize n'andi manama rero burya hariho n'ikindi gisata urwego novuga rujejwe kuraba ibijanye n'intwari ibereye muri ibihugu vyacu muri urwo rwego rero Uburundi turi ibihugu bishika 40 nivyo bimaze gushirako umukono kuri ayo masezerano yuko twese tuza turasuzumana hariho umugwi uja mu bihugu gasuzuma ingene intwaro ibereye yifashe muri uwo mugwi rero twaragize inama Uburundi buca butogwa kuba icegera cyo gutwara uwo mugwi bukaba buzoca butwara uwo mugwi rero mu 2028 kubera umwe wese arongora uwo mugwi imyaka 2 ubu igihugu ca Uganda kikaba arico kirongoye catowe kurongora uwo mugwi Uburundi buzoca bukurikira rero igihugu ca Uganda si ivyo gusa rero haba n'amatora muri vyinshi nuko kandi hariho urundi rwego tuvuga urwego rw'inararibonye twavuga inararibonye abantu b'imboneza novuga nti n'urwego rw'imboneza muri urwo rwego rw'imboneza nago umurundi yaratowe kubicegera cago bararavye ubutwari bwiwe niwe arongoye wa mugambi payeje Dr Desire niwe yaciye atogwa baravye mu Burundi baravuga batuna imboneza vy'ukuri turavye ingene urwaruka ruteje imbere baca baravuga bati uyu rero nacaba icegera cyo muri urwo rwego rw'imboneza muri Afrika murumva ko Burundi bwaje burose ibitari bike kandi biranezereye kuko no mu bakomiseri barongoye novuga nti abarongoye komisiyo y'ubumwe bwa Afrika nabo nyene turafise mu komiseri araba ibijanye n'indero muramuzi yahora mushikiranganje Gaspard nawe yaratowe ubu n'umukomiseri amaze amezi 4 ari ku kivi rero mu bikorwa twakoze nuko twace tubandanya tugira n'imibonano n'abandi bakuru b'ibihugu kuko kabarakanya kuko duhura tugatsimbataza imigenderanire dufitaniye tubazanye ingene vyifashe n'ingene twobandanya dutera imbere aho ngaca mvuga yuko mbere nk'igihugu ca Angola tuvuyeyo abashikiranganje baje gushira umukono wuko abarundi bafise za mpapuro z'inzira z'iteka n'izakazi bazogenda batarinze kuriha amaviza twarongeye kandi tuguma tugiriranira amanama n'abandi ku buryo twabonye yuko havuyemwo umwimbu mu bikorwa byose twakoze aha rero ntitwakwibagira yuko n'abakenyezi b'abakuru b'ibihugu nabo nyene bace bagira inama yabo nabo nyene baciye baja kugira ikoraniro ryabo naryo nyene rikaba ryagenze neza none rero twebwe nk'abarundi dukuyeho icigwa ikihe nuko ubwa mbere igihugu gira gitogwe kiba ari igihugu koko babona ko gishobora guserukira ibindi bihugu none rero ntihagire uwutegwa iteka ngo acatekera mu rukangaga dutewe iteka abarundi dutegeza kumva yuko koko iryo teka turigendera kandi twari turikwiye nico gituma haba mu mahoro n'umutekano haba mu bikorwa abarundi bagiye kuba karorero kandi abarundi biyumvemwo ko bahuye n'abandi banyafrika nabo baza barababwira babaha impanuro bumve yuko iri teka ntiryatewe umukuru w'igihugu ryatewe Uburundi n'abarundi twese rero dutegerezwa kuba akarorero tugendere iryo teka hanyuma umwaka ni wahera tuze tubone koko yuko vyagenze neza ntitwibagire kuko dusaba Imana kuko Imana niyituma Uburundi bugira igikundiro ibi Imana yagize ngo Uburundi buje imbere niyo izi nibarabara tuzocamo kandi ibifasha birimwo turazi ko Imana izobikuraho
none rero ntitwibagire yuko ari Imana yahadushikanye tugume twese turi imbere yayo turi mu nzira yayo tugendera ingingo zayo kugira byose bigende neza. Murakoze, Imana ibahezagira. Mnamuona papa wetu, mnamuona mama wetu, mama Afrika, papa Afrika, pigeni makofi. Tushindane na Kongo. Amasimashi. Abakimera indongozi zacu acha gitumarira n'ibihugu vyagira hamwe bikavuga ati reka ubumwe Afrika tumuhe uyu umuvyeyi uweka yadicubahira Burundi Sebarundi Generale Majoro Evariste Pigani makofi na shangwe na bigaragare. Amashi Afrika tukwakirana ariko baramutamana ko hejuru kwakira urongoye
ubumwe bwa Afrika nawe saundi ni iyengeni juma twese amaboko yacu hejuru twese amaboko reka twakire serukira cy'ubuvuzi nuko rero papa Afrika turabukeke karibu cyane turabukeke ubumwe bwa Afrika n'abasubizi yari cyubahiro w'icyacu cy'uburundi ari macero reka tudashimiye ari umucanga yuzuye ndikamurikwa umve iyo mwari yaje atwereka ibyo tutari bwabone unyuma atawirengagiza ari we atwara ubumwe bwa Afrika n'ibihugu 55 Sabangana wewe ahagarariye Barundi, Generale, Emmanuel, Reta Ngozi, Reta Sezi, Amasimeshi! Abahe, pasha mnamuta, abahe! Imbere mugurure, imbere mugurure, imbere imodoka zibandanye! Byinshi ati rero abaca bakoma amashi ari benshi ndabasaba namwe twikeze amashi menshi! Iteka dutewe n'Imana n'abantu b'iteka igihugu cyacu Nabasabe dukwa amashi menshi dukomere amashi menshi papa Afrika kwa amashi menshi kwa mama Afrika amashi menshi aho muri eti twese amaboko hejuru twese hejuru